Taxis ndwanda kuramukije amahoro meze neza kuri turashima yego Taxis ndwanda shaka yuko tuyaga kuri ibijanye ni nakazi ka muri rusangi yego tukuzi nk'umuntu asanzwe azi kwironderera akazi hirya nino utunaturiye yego mekweli kuko gushobora kugurura TV online umaze gukora n'ibitari bike ivyo byose wabitanguye gute vyaje gute okay nkuko bisanzwe ingabire umuntu arayivukana ciwe ubundi natanguriye mu gifundi narabanje ndiga igifundi maze kwiga natangura ndakora maze gukora ndakora mu ntara zitandukanye zigera kuri 4 niho rero mbona gushika kuri runo rwego go kugura TV online kuko narigeze gukorera umuntu uwo muntu afata nabi birambabaza cyane nje ndafata ingingo yuko ntazosaba gukorera umuntu uzokwama nkora ivyo wanje nje renda ndirondera ivyo gukora ndagenda ndiga ivy'igifundi maze kwiga igifundi Imana yashoza ndamenya niho nugura studio ya mbere maze kwigurura ndakora uno munsi ahageze urwego rw'uko ibintu bigenda neza cyane ndaza ngahe ujubura ubu rero niho niyumviriye ati reka nongere ndabikindi kintu kire yagisha kubandanya kumbeshaho kubera ko imyuga itera isaza hari umwuga ukora no munsi ejo ugasaza ego Taxis kuba uri umujene ushobora kwimvira ku hanini twaguheruka wuguruye studio ubu wuguruye television ni kuvuga birumvikana ko kuragenda utera imbere hariho abatari bakusanga yiyumvira yuko ushobora kugurura ibikorwa nk'ivyo naho yo bafise uburyo canka afise ingene ashobora kubigenza ugasanga ntibimukundiye wiwe izo mpano canke iyo mpano yo gushobora kwiyumvira gushika kuri urwo rwego yazananye higatarasise neza na neza okay icyambere je nakwiye ko sande umutekinisi muri ubwo buhinga nagende yiga hari ivyo ingabire zari muri jewe muri indani nanje ntazi izo ngabire izarizo niho nafata ingingo ndatanga gukoresha ingabire rero maze kubona maze kuba mu DJ yorana ko umaze kuba mu DJ umaze kugenda mu rwego rw'ama studio niho naca mvuga ati none hamwe no DJ inkora mbega no kora iki kugira ngo ndabuvyaza umusaruro wundi namuri technology yanje kosa ndiri muhanga ndakunda kugira gushakashaka ibintu kuri internet gatembera imbuga nyinshi ndabona abandi ko batanguye nanye ndavuga ati burya ha mu gihugu cyacu notangora jeho si sawa twadufaranga duke ndonka muri ya studio no tuvyaza undi umusaruro kugira ejo tuzoshobora kumbesha no gufata iyo ngingo rero yo kugurura TV online ego uyu munsi television irakora biriko birakora neza tangorane nimwe mbiga kuri television yanyu haca kwikiniki nk'umuntu ashaka kuyikurikirana nigiki uyu munsi mumubwira yorabako television yacu ni Yakini TV online ugize Yakini TV Burundi ucuyibona rero dushako amafilm atandukanye amakomedi ibiganiro bitandukanye na cyane cyane byo gwaruka kuko nararavye ndabona ko gwaruka gwishi rubuze leadership kugira ngo rushe kwiteza imbere nje ndavuga je kuguma nkoranyo gwaruka ndagwicarika vyongora ko hariho n'abanebwe cyo usanga bavuga ati jewe n'ukuri ivyo bintu vyawe sindavyumva ariko nje ndavuga ati no kugura TV online shizeho ikiganiro kimwe curabwa no Burundi bwose dufata mwanya muto kandi nakasha ukiraba kabuteza imbere agacabwira mugenzi uti genda wigire kuri cya kiganiro nashira hehe ku TV online nigeze gutanga ikiganiro kuri TV online kivuga ngo twese turashoboye ico kiganiro no kuvuga yuko ugwaruka dufashe tukaja hamwe udatanga abashomeri ugwaruka usanga ubutunze telefone ya make yatunze telefone y'ibihumbi 100 birenga nje navuga ati ubofatize telefone ari nka 10 akazigurisha agaca afata bakaja hamwe bagaca bakora ikintu runaka ntibo kwiteza imbere niho rero naciye mfata ingingo ati reka nugurure TV online nzoshaka guhakaza abajene nzoshaka kuronda abajene dukorana nzoshaka kuronka abajene turonderana ibiganiro nzoshaka kuronka abajene dukinana kugira ngo ya TV online bikunde bitebuke izotiba iduha umusaruro twese dushikirwe twese mu buryo bwo kwiteza imbere no mu bibereho
ego ndumva yuko hanini mushimikira kugwaruka mushimikira ku bakiri bato uyu munsi hari abakiri bato bafite ingorane nkuko muri ko murabivuga yo kushobora kwiyumvira akazi gushobora kwiyumvira yuko umujene ashoboye nkuko eje kubivuga mbiga barakurikirana iyo televiziyo yanyu ku buryo bw'uko izi mpanuro canke ico kintu ciza numva kibarimwo bashobora kugikurikirana bose ego nababwiye haciye indwi zitatu dutanguye igikogwa ariko mu izo ndwi zitatu ndashima kuko turafise abantu bamaze kukura ibibanire vyacu batari bake uko babana yabiraba hariho nabo duhuramwe aracavuga ati yo kajya kantu wakinye wangu ni keza no kuri twaragakunze uzokina n'utundi abane nabo ati kajya kiganiro wakoresheje caramvanya ahantu kinjana handi kuko hariho n'abafise amahera erega ariko badafise ico bayakoze barabonye ati je narabwiye ati natagoje 180 mu gutangura ibikorwa byanje byose bacora bavuga ati 180 birashoka ko vyokere ikintu agashika akogura studio Bujumbura agateza imbere umuryango agafasha abatoyi biwe kwiga mu 180 hari abampamagaye ndabasigurira uko nabigenjeje kandi bari ku mirimo bamwe ego ahanini nk'ivyo mucisha ko cane nivyo vy'ugwaruka nk'udu sketch mumaze gukina ni nkutuhe nk'ugwaruka ariko batwumviriza ubunyene kugira ngo bashobore kugenda binjire ko bashobore kuraba izo mpanuro mwatanze bashobore kuzironga ko nabo nyene ego hariho nka sketch yitwa umwana gito atukanyina iyo ihanura urwaruka ingene duhura n'abakobwa bashiki bacu ngaba mu gisagara bakaduhenda ngo twinje mu nkundo ugasanga uburyo bwose n'udufaranga uriko urakorera uriko utubashora ko ngo muri mu rukundo kumbe wa mukobwa we yifitiye n'abandi nabo kandi agenda yiba muri bwa buryo bwo byo yo kwita urukundo akoye nk'abantu bakara byose bavuze ati nukuri urakoze cyane gose impanuro yari ikenewe cyane kugwaruka hariho discours nakoresheje abana kuri Valente bara abakobwa babiri iyo nayo n'abavyeyi bayiravye bavuze ati nukuri tuba dukeneye abantu nkamwe mu gihugu yarabanezereye cyane baravuga ati nukuri nuko ntafise ico ndaguha twabiyambwiye ati nuko ntafise ico ndaguha ariko iyo nkora nzogusengera Imana igushoboze kugira ngo ubanayibana n'urwaruka bagenzawe rero hariho n'iyindi nayo kandi yerekana ingene abantu bagenda bibwa ngaha mu gisagara sugwaruka gusa n'abakuze nayo kandi iri kuri TV online mu biravye byose babisangayo kandi abagiye baziraba bose barugurutse mu mutwe kuko iyo mukuyikina je mu mwaka wa 2007 naho n'abafunga kiwane banyibikinga banyiba amahera yose nari mfise byose arabitwara niho rero maze kugira iyi TV online naco mvuga ati ahubwo reka mpindure nanje mbwira abandi abantu ko ubusuma buriho mu gisagara yego ndumva ivyo mukina nivyo muba mwaraciyemo canke nivyo muba mwarababonye canke nivyo mubona ivyishi nivyo twaciyemo ko mbwiye abajene gukora jewe nari mbayeho nanje ataco nkora nsabayo mavuta yo kwisiga bangaburira ariko igihe ndababwira ati ndasose ndagiye korondera ubuzima nabasavye umukeka gusa ndagenda hamanza kujyama kwisima mvuye ku matera ego reka tuzobigaruka ko mu kiganiro ciyaguye ariko uyu munsi ndashaka utumirire abashobora abariko baratwihweza canke abandi benshi bashobora kutwumva niki umuntu yokora uyu munsi kugira ngo yikure muri ubu bushomeri na cane cane nko kugwaruka nkuko we wabigenje niki nakaye kagohe wobavunira uyu munsi imbere yuko tuca duhana gahindukira ubwa mbere ugwaruka ishono rubwira nonza kubabwira tugwaruka twese turashoboye nta muntu numwe adashoboye ariko inzitizi ya mbere kugwaruka n'ubunebwe n'amarigara mabi umuntu niwiga kudakengera umuntu ugwaruka wese ariko aratwumviza canke n'ubundi umuntu wese w'umushoberi niyiga kudakengera akazi iterambere azoribona je nakubwiye ko nagiye kuryama ku kirago mvuye ku matera kugira ngo nkore akazi kagayitse abantu bantwenga ariko uno munsi ndikorera niyo mpamvu nabwira ugwaruka rero ati kurama ko mu mpuzo mukore reka kwishinga kuryama reka kwishinga amarigara ntiyubaka reka kwikengera uvuga ngo mbe banaka canke gwigifyeri ngo mbe banaka bombona bovuga gute banaka ni banaka nawe ni wewe kora witeza imbere hama ibisigaye bizogenda neza kuko ibihumbi 10 n'umutahe kugwaruka ego mbiga kugira umuntu ashike kuri TV yanyu
uca hehe bigenda gute? Okay, murakoze cyane rwose. Umuntu ugashike kuri TV yacu wandika ijambo Yakini ukoyene mu Kirundi ugashushaho espace ugaca wandika TV ugashushaho espace ugaca wandika Burundi uca usigira muri search umaze kuyirondera ikiduga ucuyibona ibiganiro byose ucubisangako. Ego ngira ngo gwaruka ariko ratwumviriza wavyumvise rushobora gukurako koko rugatahura yuko gwaruka dushoboye nko kubitubwiye. Ego murakoze cyane gose. Murakoze namwe. Ego.